Kera twahora tuja musi biti kataruko twahashimye cyane ko bitari bwabeho Alain Nova reka kunyibutsa cyane mwibarabara mwivumbi ajya masuragu mwiyarara mugabo no musi abona ko cyane bakabwirukana ati ntuhakorere ngaha genda bondera hanze ugenda ugasaba rendez-vous wabonye akantu ka location keza ati ndahantu hakorera interview kandi muzono promotion ngo yaye ugasanga uri muturihe kandi kurabagira publicité for free abantu biraye no kwidogodogo ntacyo bariko baronona bari muri full ambiance ntacyo byica rero abazoduga bisi yo gushikana kuri dogodogo kumanuka naho hareba cyo kumanuka abazosyoherwa bagume hariya bazogataha bukeye abazotaha kuwa Mungu abazotaha kuwa mbere abazotaha kuwa kabiri intara isasa gahimwe amahoro umutekano irimo n'injya nyinshi iyi weekend abanyabujumbura baragize ikibazo ibujumburizo bigaragara bamwe bazaba bari Ngozi abandi bazaba bibere kwidogodogo bon dukuri nishwa ni minana ryoshe kugira abantu umwe wese iyo ryantu kwashaka keze kumva histoire yayo sinzi niba yashaka atari ko yoba yavuye muri dogodogo oya bavuga ngo yatobotse ari umunakara arimba kasugum hama ngo niyo twumva ngaca rero ngamaza cyaraduka Subire kuba ikanze cyane bakunze Alain Vibes bari kuri Facebook abari kuri Instagram abari cyane kuri YouTube nibaze ko mumeze neza aho muri mugowe neza ni Alain Vibes TV yanyu hari ubwisho kubamenyesha bigizwe cyane kuba amakuru ibintu makana makuru yimva aho makuru atarububesha makuru yandi nyene mwamwemera murazi ko muyasanga ngaha nyene uno munsi rero ntuse umutumire je nozira ko kubatanzi kubanza naho ni sawa nibaza ko biza kubanza kwanza kwivuga kugira ngo nabakekeranya ati ubya ni Hosy bayibonye ko ari jewe ndi kumwe n'umutumire hano munsi no mutumire je ndamwita papi ni sokuru sokuru wanje mu mwuga ni nimwe mu bantu bandeze kuva nkitangura kandi no kuva nkitangura gushikisa bankurikirana abanyeduka bampindero kandi bakundana ibikorwa byanje entreta mu bufana banje nawe sundi ni Alain Nova irambona uno munsi je kumwakira ngaha anye niwe yizange sije namutumiye entreta bisigira ko hari ikintu aje kuvuga aje gutanga reka ndakwakiriye papi namahoro meza cyane ndaramukije abakunzi bose bakunda bino biganiro bica ikibiriraho kuri Alain Vibe TV na cyane ko hari akantu uvuze karyoshye iko nsiga n'umufana wawe kandi ndi namurezi biraryoshye cyane urazikorera umwana hambwa asigara umufana wiwe na cyane ko kwa viyo rukuze gonka umwana nibirana ryose abarundi bari baciye ubwenge cyane naco gituma rero ubucu usanga kenshi nawe usanga ari wowe kurarera mama wawe kandi we yarakuretse yatari mugani sawa kure umwana kura reka ndakwakire cyane kandi kari mu Alain Vibes nibaza ko n'igihe mikoze ganano ngaha muri studio twatumaze kubikorera hanze ariko n'umunsi uje ni muri ryaterambere nyene kuko kera twahora tuja musi biti kataruko twahashimye cyane ko bitari bwabeho Alain Vibes reka kunyibutsa cyane mwibarabara mwivumbi ajya masuragu mwiyarara mugabo no musi abona ko cyane bakabwirukana ati ntuhakorere ngaha genda bondera hanze ugenda ugasaba rendez-vous wabonye akantu ka location keza ati ndahantu hakorera interview kandi muzono promotion ngo yaye ugasanga uri muturihe kandi kurabagira publicité for free ngiye bataratahora barundi nibaza ko ntibabitsiko ukoreye ahantu ubukozi publicité yaho hari igice kibanza baze barubaha ikintu cyitwa image umuntu wese uzobona utumbererwa n'umuntu azanye ikintu cya image kandi shika kure ntibazosubira gufatana nabi ibyo ndabivuze ko ndazi ko amasarago waciyemwo hani kavuga ati nyarupapi ni womfasha hajya ahantu kankonekta nkazohakorera bigategurwa mugabo bikarangira bikunze ahandi bikarangira byanse bavuga ngo kwanza ngo urumva ngo kamera urumva rero biraryoshe cyane kubona ko ubu Alain Vibe TV ifise ikibanza ikoreramwo office nziza cyane bagenzi yegere ku kayaga katanganyika ni ku metero nke yuvuye ku kiyaga abantu mwese rero mutumbera ku kiyaga bashaka guca yego kwa n'amasirere mugabo rero baje bakeneye kuja kuronka iganiro nga mukazana makeyi
100,000 500,000 1 million c'est quoi kugira mushe hitafari kuri no fondation kuno mushinge wa Silent Vibe TV iri kiri yubaka mugabe igeze ku rugero rwiza mugabe utarashika kwihereza sibyo none niba nakwakiriye ngiye gora randi kuzusiga umvugiye nukuri bagenzi abantu muri TV online canke abantu bose bakora mu gisata ca image bisaba uburyo bwinshi raba nk'ubu setting ya kamera iratwaye minota 45 kugira utore ikintu ciza cyane abantu babashaka image muza kubona ngaha mumenyereye ko ari ubuhinga butoroshe bw'abantu babiri bari hajya inyuma ya micro hanyuma bakoresheje ubuhinga n'umwanya gutyo rero bumve neza yuko niho zabona ngo ikintu bakibonye kuri YouTube cyabonye hari hose cya image uve gusimbira ko bisaba ingufu nyinshi c'est tout un arsenal ya chaîne y'ibintu biba byagiye birakurikirana kugira ngo ikintu gikunde rero iterambere ko Silent Vibe TV kuburyo tuzova ngahi Bujumbura mugurire Silent Vibe TV Gitega capital politique tuje muri Jino hariya mu buraruka Ingozi hajemwe iyo ishami rya Silent Vibe TV ibiganiro byiza kandi mwaba mutanga ama sujet meza reka muri hakanya kubikubwira nukuri wavuze uti hariho umuganda mpona nterera mu mpanuro nukuri ndavuze nti ndera gakura jewe nsanzwe nkorera ubu biganiro byanje muri radio ndera gakura muri AS Live Show nukuri nareza gakura niterambere ndavye n'ama commentaire burya jewe hanini ndumufana wa commentaire naho na command ntangura ko ba commence nuwa commence wariwe nkaraba nico bacatumya comment uko ya commence ivyo nivyo bica byuzuzanya bigafasha ko twubakana nk'uno muryango munini wo kumenyesha makuru wo gufasha abantu gushira ku mwanya no kubamenyesha ibigezweho urazi ico baravuga ati ngo umugisha w'umuvyeyi arakurikirana ahaje wahejeje kumpezagira kandi umugisha nayakiriye nivyakiba ngombwa Bishop Alain Nova mbanganda kwambi nakurambise kibiganza dusengeye banuru bose bihande kamera nujya wundi gaga ego bihande kamera bose vuga ko dufise umukamera umukobwa niyo terambere niko ndababwira bafise umukameraman umukobwa ni wari kuri bihande kamera ndabona neza kwitwa Gaga ni Gracia ngo ni girls power yubawe asimigwe urumva bizonaryoha cyane nk'ubu Silent Vibe TV wewe kuri micro behind the camera Gaga bice biryoha muri ya promotion du genre kwerekana ko mushoboye turi muri millénaire ya gatatu siècle de vitesse yo gukora yo kwerekana ingomezi n'ububasha nivyo byose Imana duhejagije nka don cyangwa matala ego afateje gusiga mfuta Silent Vibes mugani baza ko ndamushimiye cyane gose kuko ça vient ni président wacu nibaza ko abantu batabize kandi amupresenter Alain Nova ni président wa journaliste culturelle bose mu Burundi yaragomwe yaratowe ntiyicizeho kugira togwe n'ukora ko harihe icaroshije abandi surtout ko indero kenshi twese adukurikirana nka bose adukurikirana kandi atwitaho nibaza ko cubahiro cawe mutaha ego mwarantije uko mwizero ico cizere murakima kandi ariko urakimerita nego nibaza ko nimwe mubizi by'amakarita se umuntu ayibwira rega urinze utogwa no kubumerita iyo ntebe amakarita abantu nibo bayabona bakayaguda nawe ukumbura umuntu ashaka kubona kwivuga ati je mfise défaut cyane ko je suis très noir à l'africaine kandi je suis fier yo kuba uko kandi sinzo kwisiga mu korogo kirazira hanyuma rero kuba ntwara ABJC Association Burundaise de Journalistes Culturels ni teka natewe n'abantu benshi ubu bashika 80 bari mu bimenyamakuru vyandika ama TV online ama magazine online eka mbere n'amaradio yaba amaradio ari Bujumbura yari ruguru eka n'ama television byose meze neza cyane ego kandi dutwaye neza kama ndabivugire nga dutwawe neza dushimwe rugira kuko kurongora no kwimana ko na Dawidi ni Samson mu ijambo ry'Imana avuga yuko ni Samson mengo Samson cyangwa Dawidi umwe muri abo yasabye Imana amubwiye ni Salomo ni Salomo acha sabugenge ni Salomo Samson na David bose provike bose abamateka ko bagura igihumbi mbwa n'ubu sindabitara ukuntu bashaka kugira bagura igihumbi sindabitahura ko nta myaka igihumbi y'amazi yose uvuga twasumwe maranye umwaka kandi umuntu yaranze cyane bavuga ku isi ngo yoba ari umugabo yitwa Metusera kuba yaramaze imyaka yego ishoko yaramaze imyaka yaba bigihumbi nguma 950 canke 40 gutyo ubwararenza imyaka 900 niyo bavuga ko yoba yararanze cyane ku isi niko bitabo by'Imana bibivuga
nakwiye ko ndi Bishop Alain Nova. Ego reka ndamwakire ndamuhenda mugabo kubatamuzi kandi ano mujournaliste amaze imyaka myinshi baziko barashaka kuba muzi kugijwe cyane kura ko amaze imyaka myinshi cyane akora ku radio no muntu twakoze twumva tukira abana bato twumva Alain Nova abantu nka ba Christian Xavier abantu nk'aba excellent Landry Mugisha abantu bakira ugasanga umuntu akumvise uvuca amenga ati umuntu ni Alain Nova cyangwa muri Christian Xavier ugasanga ko kera tama televiziyo mishara hari nk'ubu ugasanga kasura kawe n'abantu bakazi urabona mu radio twe twaba star kuri voice kuri voix ningene rero utunganya akazi kawe uremesha ibiganiro cyangwa ukora animation abantu gasanga twe attention bagutelefona urazi ndagukunda ndakudije ryawe muwe mugasanga na telefona kumenya nava kumenya nubu rero hari abantu cyangwa ngeze bati mvuze gusa ngo ni Alain Nova mugabo atari yamenye kubera ko mwebwe ni image abantu bati Hosy Sairene by Agasirene naje hari abantu bamenyera kwijwe entrete bien sûr kandi birirwa barambona bivana rero ni bamenyera uko mvuze ati ye uyu muntu ni Hosy bivana nico ya icyamu Marthe yacakiye ubwa mbere aracho kuba yacakiye ijwi akaba ari ryo yumva gusumba undi agacakira ingene udirija emission cyangwa undi agacakira ingene utwenga muri emission gasourire cyangwa undi agacakira ka design yego oyareka ewe ahabona bihari byinshi okay muri make Nova atuzaniye ubutumwa uno munsi reka ndamumwanya no mumenyesha makuru arazi gutanga makuru arazi no gutanga ubutumwa reka ndamumwanya avugira cyane kimuza jewe ubu no munsi rero nza ego kubwira umwuga wangize umenyesha makuru usanga byose ndabikoze kimenyesha makuru mugabo uno munsi ndavuga nk'ujeje communication muri entreprise yitwa Lusizi Limited Lusizi Limited ni yemwa abanyeshure bunza kaminuza imwe abakora abantu bakora imwe nabandi batararonka ubuzi cyangwa bashomereye ubu mugabo bose bagiye hamwe kugira ngo bagwanye ubukene na cyane ntibarera amaboko bagende kuri wa mugambi no kuri rya jambo cya kivugo mbere cya mukuru w'igihugu agira ati umufuko wose uronka kadibale umugabo n'umuntu wose uronka akantu ucisha sulada twagishe tujya hamwe kugira twuzuzanye ntidufise ubumenyi bumwe ntidufise amikoro amwe uburyo bumwe ntitunava mbere novuga mu bice bimwe mugabo twahujijwe gusa nuko twiyumviza icyo cyiyumviro cyuko abantu twoja hamwe kora icyo twokungurana twuzuzana dushiraho icyo bise Lusizi Limited ni entreprise iri hikori iri enregistré muri API kambere no muri Aubert ryo kugira ngo iryo kori rinatanzwe mbere rivuye muri Lusizi Limited risuye ritanga uwundi muganda muri ya migambi y'igihugu yo kubaka amabarabara kubaka amashure kubaka ibitaro kubaka uburaro bwiza ibyo byose bijanye n'iterambere ry'igihugu rero Lusizi Limited uno munsi twari tumaze igihe tuko turakora ibintu bimwe twarakoze ico twise nyamacoma ahantu hitwa mu Gateri muri commune Buganda hari takizi 3 z'ukwezi kwa mbere 2021 turakora ikindi kintu twise nyamacoma Park and Chill twayikoreye ahantu tw'inyabihweza ni hafi ya Rusizi abantu bari bahari bararyohewe n'ingene babonye neza yuko akara kayaga keza abantu bo twarabajanye ngaho mu nyabuhweza barabumviriza akayaga ico bita l'air pur nyene yava muri Rusizi kava ni Kongo abantu bashatse no kuhava muga ico gihe byari bigoye kuko akavura karaguye hanyuma mbere hari na kure cyane uravye muga nico twashaka abantu badécouvrir hari abantu bo mu Cibitoke cyangwa mu zimicingano bigira ko bazi turere muga batari baza ku karere kitwa Nyabuhweza hanyuma rero ico gihe byanaheze kare kubera ko umwanya wari muto viko twa no mu nature atamuyaga nk'ubari uhari ubu rero Lusizi Limited kubugira gatatu rero tuje nikindi gikorwa gifite rishasha mugabo ni evenement yacu gira gatatu tubazaniye mugabo ni edition ya mbere y'icyo Suisse Cibitoke Summertime Cibitoke Summertime ni gikorwa ikirori kizira kirorina ni kirori cha longue manche ni kirori umuntu wese dakwiye gusiba naho yoba ne amaserum yibutse ko Cibitoke Summertime izoba aca yumva aronse kamitende kizoba rero kuri wa gatandatu ngaho mu Rugombo kuri dogodogo kuri dogodogo muri ense baraza kubona namba gapira kanutse ko Cibitoke Summertime mugabo hano urana ko handitse ko kuri dogodogo no kuvuga kuri dogodogo so samedi le 10 juillet ku bisaha
zine z'agatondo niho hazobera ibyo bise Cibitoke summer time, baga inyama bazinge bazihimbe binashobotse baziterane. Wazi umuntu ukavuga ati akira inyama wose ngo yangu nazihimbe, nibyo dushaka kandi barazi ko hari inyama ari wabo wazo baciye nko za Buganda, nta muntu aja mu Cibitoke agenda aticaye Buganda ajya gakarpule ku mahera makeyi canke tuboshete ku mahera makeyi. Rero baga inyama batamo muziki hamwe na DJ B from Round Town DJs, arabanga imiziki bikarashimwa, bajya umuziki kandi bahawe n'uwitwa DJ Asero. Twashatse no mu DJ atari rwamenyekana cyane, mugabo twege muri Rusizi Limited turaduza n'impano nawe ukaboneka ko hari talent wari ufise. DJ Asero baramwumvise gatoyi inyabuhweza, ubu no munsi tuzomuha umwanya ukwiye bamwumve tache yiwe ikimeze. Hari n'abandi ba DJ surprise bazoza barakubitamo akantu hama baronke neza neza comedy surprise z'abantu, ma surprise tobagira ama surprise ya comedy hariya. Mugabo kambavu y'ivyo basobire bidagadure no kunywa ibinyobwa vya Brarudi. Turi muri sama ego mu byukuri biriko biratugora kubo kwegeranya gose kubera byabuze. Barazi ko kuva mu kwezi mengo kwa gatatu ibinyobwa vya Brarudi vyagiye birakena biboneka bigoranye. Mugabo abari ku kivi hariya ndabona nk'abitwa ba Clovis, abitwa ba Hervé, abitwa ba Remy na ba Demos bari ku kivi bako barakusanya ibintu. Hanyuma kuvyerekeye ibinyobwa rero hazo promotion ya Brarudi Royal zitanu ku bahera 10 bal, Beshu ejo bita Petit Amstel zine ku bahera 5,000. Omva yo biguze nk'igihumbi mbere na 100. Hama hariho na promotion Viva Tangawizi izo bihari zibiri ku mafaranga 1,500. Hamba vuyivyo rero nta nibindi binyobwa rero njabuka umva zo bari ni gusaminga nyine muri sama ni kwikuramwe ubwenge. Kandi ikindi gihari nuko basho kuzoryoherwa cette fois à la différence ya nyabuhweza canke mu gateri, à la différence ubu rero basho kuzoryoherwa kugezaho stock zoba ziheze ibinyobwa n'ifungurwa. Hanyuma nyene umuntu atahe nta muntu azovuga ngo taha guharageze taha oya, kuko byose birapanze. Inzego z'umutekano mbare n'akanya gushimira mu gisata cy'umutekano mu gipolisi mu gisirikare mu ntara Cibitoke bavuze bati nukuri umutekano uriho tuzoba duhari, tuzobashigikira, tuzoba turi ngaho. Indongozi y'intara buramatari nawe zoba ari mico kibanza nyene, kuko mu Cibitoke summer time hazotangwa n'ubuganuke. Hazotanga ubuganuke nk'ubu murazi ko mugwi Bumamuru FC ariwo mugwi watahukanye igikombe cy'umukuru w'igihugu pour sa première fois muri histoire yawo. Uwo mugwi Bumamuru abantu batazi nico bisigura benshi umva n'ikijambo mengo kiri bizarre, mugabo ndashimiye umuntu yiyumva iryo zina naje nagiye kuritora mu nyuma ndarikunda. Bumamuru musani Bumamuru ni mfunyapfunyo y'amakomine 6 agize intara ya Cibitoke. Bumamuru buya mbere isigura Buganda na Bukinanyana. Buya mbere ma ni mabayi, mu ni mugwi na mugina, ru ni rugombo. Uvuze rero Bumamuru ubuhejeje kuvuga izo komine zose zo na Cibitoke agaca ushira ko FC. Hazoba rero nico gikwa twise celebration victory party, aho na coupe batsindiye ijya mbere ya 6 z'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ni igikombe cya mbere atanze kuva ari mwana mabanga. Iyo coupe izo biri kuri DOGODOGO, abantu bazoyifotozako bazoyifotorerwa ko n'abakinyi bo muri Bumamuru, eka mbere na gouverneur de la province OPC1 Karem Bizoza ari nawe president wa Bumamuru azoba ari ngaho. Hazonatangwa n'agashimwe ku mukinyi wa Bumamuru yitwaye neza kandi boneka neza ko ari discipline w'icitegererezo umudokteur ubageze Ingozi sinzi ntakiri muri Bumamuru. Mugabo hari abandi batatu mbere twamaze kuronka, harimo sondage ziri muri abo batatu. Hari witwa Yannick n'umugardien wa Bumamuru, hari witwa Swedi, hari witwa Rama. Ni muri abo batatu rero twarihegereye abantu barongoye Bumamuru batubwira ati hagati y'abantu batatu hazoba mwumwe. Ana mbone n'abantu gutumira nk'abantu bari mu Cibitoke cyangwa bari hamwe n'imihingo bakunda Bumamuru kuba boshika kuya barabe ninda zotahana ako gashimwe. Hambavu y'ivyo n'umuririmbyi yitwaye neza mu mwaka wa 2021 gushika lo 18 azoronka nawe azoshimirwa imbere y'abantu ibihumbi
diko twibaza bazo bari ngaho kuri dogodogo mugabo kandi intara ya Cibitoke n'intara zimbo muri rusangi zimaze imisi uretse Makamba rimwe zimaze imisi ziboneka mu bibazo vya leta concours national exeta ziboneka mu bibanza vya nyuma imyaka irabaye 3 4 5 haboneka umego ntara ya Cibitoke Rumonge Bujumbura Irare na Merimere sinivye kirenga ditaronka ikibanza cambe zitaze muri za mbere nk'ubu intara ya Karusi imaze imisi ya Mutamana ibi ya mbere haba muri concours national haba mbere no muri exeta na kanyere twavuze tuti dushireko ikintu cyo nka challenge kugira ngo gihamagara abantu kumva ko bari mu ihiganwa tuzoha Resources Limited rero biciye muri Cibitoke Summer Time izoha akaganuke umunyeshure wo muri secondaire no kuvuga 9e yaronse amanota meza yakoze neza kurusha abandi usho kumbaza ati wo munyeshure ninde gushika utwe turamuzi twaragize urugendo hariya mu Cibitoke turagenda muri DPE turavugana na n'urongo ya DPE Cibitoke Joseph Nyandwi aradufasha kurondera uwo munyeshure amenye gusumba abandi yaciye abicisha mu madeseye des directions communales de l'enseignement nabo baca kuba directeur d'école d'établissement gutyo rero uwo muntu turamuzi afise amanota 193 n'ibice bitanu ku majana 2 urumva yabuze 6,5 gusa kugira kwize 100%. Bon déjà kugaronke 200 sur 200 uyo turamuzi n'ishure yiga ko turarizi kandi n'umuyobozi w'iryo shure azoba ari ngaho uwo mwana rero umunyeshure nawe azoshimirwa twizere ko bizoca bitera intege n'abandi kandi rako gashimwe k'umunyeshure wo mu secondaire kazokwama gatangwa buri chaque édition yasama kuko iyi evenement iba igambere mugabo izoba buri mwaka buri sama abantu bumve ko bokushya mu mutwe bakia branding ico biyita Cibitoke Summer Time ngubwo rero bugano kwe butatu twamaze gutegura mu migwi 3 hari nabatubwiye bati muri yumvira no mu bindi bisata turacari bato nta badushigikira mu buryo benshi dufise novuga ko nka societe dukoresha umutahe wacu harabafise mutoyi ufise 100 harabafise 500 biravana twese tugashira hamwe gusa tugahana hana ubumenyi tukuzuzanya aho umwe akehaniwe muri ibi ha mu bumenyi agaca yuzurizwa n'uwundi afise ubumenyi nk'ubu niba ari umwe akehaniye mu by'uburyo bukeye agaca yuzurizwa n'uwundi yo bafise ubundi buryo hose rero gushikara hamwe Resources Limited ni igicapo cambe tugize mugabo muri kazoza turashaka no kuzobona umworozi mwiza nawe ashimiwe mu ntara umurimyi mwiza n'umukomersa mbere cyangwa umuntu yagize yateye iteka intara nawe akaronka agashimwe gutyo rero muri ya de competitivité n'uwundi munwa uzoboronse cyujya n'iyundi mufuko uzoboronse inoti ubika naye babwiye avuga nk'umumenyesha makuru Jendo umengesha makuru mutoya cyamba babuje guhora nkumviriza papi ego nibatse ko abantu baraheje kuronka umuco ariko ntatubwiye kujayo nini ku buntu canke hariho aka déplacement canke kwinjira nyene bisanzwe kwinjira muri evenement ni for free ni for free azo bari kubuntu mugabo kugira twevite abantu baco gutena kajagari n'abantu basho kuza nyene ataco baje kugira consommation baje gukonsoma umuziki wacu gusa na oxygene yacu kuri dogodogo kaya kwita kuri dogodogo ataco bagiye kumarira abandi nabo cyo gutanga nakajagari twarashizeho technique yo kugira ngo abantu bazo kwinjire habaye ordre nukuvuga iki utanga 5,000 ibyo 5,000 bacha guhamoza nzoga equivalent y'inzoga zine twafashe iyo promotion ya Beshu niyo droit d'entrée cyangwa ibyo 5,000 ubitanze bacha guhamwo n'ayandi mabon arimwo niba unywa Henken cyangwa unywa Royal bagaca baraba cyangwa unifana cyangwa Viva bagaca baraba ko bacha guha bon zijanye n'ivyo 5,000 wotushika hariya bakaca gutyo rero ni kugira ngo rushireko ordre yo kwinjira hama ikindi waravuze ati mbega kwideplacer gushikayo ni mu Cibitoke ni hafi ni ugiye n'ingende swidahagarara no stop ni mota 5 gushika kuri 50 niryo barabara giza dusigaranye mu Burundi ritarimwo cekwe n'ahantu bariko barakora mengo haheze uva nka kushanike ushika kuri aeroport mengo ho bahaheze byo bisa neza cyane urumva ni one way
ni kundava niko bayita hari n'ahantu hitwa kundava apana ndava ya Mwaro ndava ya Gasenyi ya Buganda gaho rero ni hafi ku ofisi ngendeshwa yiwe ni yenkete nta cekwe nta kizoba ni hafi 50 minutes 45 minutes mugabo ku bantu rero badafise ingendeshwa ingene biyunguruza twarabiyumviriye ingene hari amabus deja sana kora Cibitoke Rugombo ahera 2 z'ijoro atangura mu gitondo sizeri ya mbere biduje canke saa 11 mugabo mu ijoro naho imanuka yanyu manuka 2 z'ijoro duga 2 z'ijoro hajya kuri Kotebu hari amabus atarogira business mugabo natwege tuko turatekanya twatekanyije amabus ashobora gutora abantu kuri point imwe kuduga ikabashikana kuri dogodogo neza hambavu y'ivyo mbere nabo mu gipolisi batubwiye bati ahubwo na parking zimwe nka parking yo mu Cibitoki kuri centre niyo mu Rugombo ikimanyi kizoja kimukira kuri dogodogo kujya umuntu wese agume amanaveta agume yoroha ugiye ushaka kugenda urara mu ashaka kujyoga amasabiri agashaka gutaha harashobora kuvuga ati tuyigumireyo akandi cyo nomenyesha cyo gushika ubu baratubwiye hariya mu ndongozi z'intara mbere mu gisata cy'umutekano avuze ati umutekano urahari n'ivyakenerwa na happy people ziraba abantu bakara kwitanganyika abantu biraye no kwidogodogo ntaco bari ko baronona bari muri full ambiance ntaco byica rero abazoduga bisi yo gushikana kuri dogodogo kumanuka naho hari abaco kumanuka abazosyoherwa bagume hariya bazogataha bukeye abazotaha kwa Mungu abazotaha kwa mbere abazotaha kwa kabiri intara isasagayemo amahoro umutekano irimo n'injya nyinshi ibitoke n'ibyo kunywa ushaka wohimukira pourquoi pas ukamara 2 semaines kugira ngo n'amahoteli nayo abariza quelque chose iyi weekend abanyabujumbura baragize ikibazo ibujumbura zo bigaragara bamwe bazaba bari Ngozi abandi bazaba bibere kwidogodogo bon nukuri nishwa ni minana ryoshe kugira abantu umwe wese iyo riyantu kwashaka yumbishe la teneur y'ikirori ngene kimeze j'opte pour Ngozi j'opte pour Cibitoke dogodogo j'opte pour Mwaro mengo hari ikindi kintu imwaro donc bisigura ko rero biraryoshe bujumbura zo biri vide ni sama ije kuyindi look ije kuyindi niveau dasanzwe ubwo nibwo Burundi muramwumva let's visit Burundi leka turyohererwa twebwe na covid tubuza kuryoherwa tuma turyoherwa sama ni sama kandi ni kuryoherwa sama kandi ntagusamara muri sama ego boni waza ko message ya papi mwayumvise abantu bakunda abanyeshuri ndazi ko bari mu Bujumbura ari benshi cyane bamwumvise map janze badahanda map muzomura ikindi amapu yazo komanda yabaha arabo gusenga bikorane birahari arabo kuryoherwa Ingozi hariho dogodogira hari mugende mu ruhurira imitwe ko nabaza ko aravuga ati rashobora kuri indwi yose hagiye mu butsinye bw'inga bwira upayuke sawa cyondera hano kuja kuburuhurira hano nkaho kuyaga naho kuja gupayukira sawa ego nizire ko abantu bakunda sawa nta kudogodogo hewe nta kudogodogo aya nani bakubwira ko hari amavedete umwiwe evenement nyine hazo bakora da mavedete abashaka bazo bakora ginyama uje muri dogodogo irafise plage bien sûr murabura amafoto reka après l'émission ncada guha amafoto ushire ko ngo kuri plage ya dogodogo nasabye hogo mu mwanya ncada kureka amafoto ngabo Iraq ifise zina riri zina ryayo riri bizarre dogodogo shaka dogodogo bon de toute façon ni nkakugira rero dufite amalake menshi dafite narigeze kumva histoire yayo sinzi bari shaka tari ko yoba yavuye muri dogodogo oya bavuga ngo yatobotse ari umunakara arimba kasugum hama ngo ni yesu twumva ngaca rero ngamazi cyaraduka nkakujya no mu Gatumba hari amazi hariho metero tarenza ubushikiye amazi ya Rusi canke nibaza yatanganyika rero ibyo nibyo bivugwa mugala version originale reka nzogaruke kuyibabwira histoire ya dogodogo inyuma ya émission inyuma ya événement mugamba vuye ibyo abantu zo kora da vedette office inyama office chupa kandi vedette za vrai zimwe zimoteur hapana zimwe de fabrication locale bon hamavuye ibyo twatuzi yuko nabantu bazojya ni ifi special zahariya muri dogodogo mugabo twaramenye neza ko muri nondwi iheze barugaye ikiyaga cha dogodogo kubera ngo hariho ubwoko bumwe bw'ifi bwapfuye babo basanze bwapfuye batazishabwisha mwa mu nyuma ngo baratoje basanga umuntu ngo yoba ngo yatayeyo ibintu menga n'igipolisi cyara bikoreye kwa matohoza nibazo gucakiyoza yaracakiwe nuko hama rero ikindi kiryoshe muri evenement nukubera habaye kunywana
kwa abandi ma maison événementielle yazoshikana gushikana twebwe wotangara nk'umvise ko Crystal Event iri mu ba sponsor ba Rusizi Limited. Crystal Event, DJ Paulin, ba Darlene Saha, n'abandi bose team yose navuze ati salute. Nabo nyire baravuga bati vraiment hazoba abajene mvuga hazoba hatovye ndavuga ati support ya Crystal Event twarayironse mugabo kandi tugasimbira n'abandi ba partners n'aba sponsors basho kudushikira nka hano vuga nka Brarudi the big one kuko niwe big main sponsor wacu kuko niwe azotanga ibyo kunywa huko ndasabye natanze buno butumwa bagenzi Brarudi nukuri inyobwa ntizikame binakenewe muce mu broker ahantu hose nko na distribution muzindi ntara mutangura mutumbereze hariya mu Cibitoke muri market banyoteza abantu bwa Cibitoke kironka banyoteza abandi circonstanciellement pour un instant kugira ngo abazoba bagiye kuryoherwa kubanjuka ntibabure hanyuma yaduhaye promotion ningyose kandi yadufashe no mugongo hambavu y'ibyo ndashima cyane nka World Beach nayo yaragize support yadufashije hariho company yitwa Sobcos nange nagize kiterereye hambavu y'ibyo ndashima JC TV na JC Production baduhaye sponsorship full package ya image guhera kuri photo gusha kuri video gushika no kuri byo byose bazokujana ama drone n'ibikoresho bikomakomeye bashobora no kuzostreaminga live evenement byumvikane ko abantu bazoba bari muri Australia muri Italy bari muri Allemagne bari muri hariya ikanzigiri n'abandi batumbereye za Rutana hehe Sosumo bashobora kubikurikirana ikibiraho tubikesheje streaming live isho gukorwa gushika ubu isho gukorwa na JC Production hambavu y'ibyo hari n'abandi bantu bariko baragereza kugomba kudushikira urazi ko ku streaming live bisaba inguvu nyinshi abo rero nabo muri Sebinet nizera ko nabo nyene tugomba kubana nabo kugira ngo dushigikirane kugira ngo dutange full ambiance mu mwanya ubukenewe hama tugashimira n'abandi bagiye bitanga hanundi bavuga ati ndakunze kino gikorwa ugasanga bavuze ati ko mukiri jeune reka ndashizemo 100,000 ndashizemo 50,000 isorosoro rigwiriyo rija hama ibintu biratebera kunda ko turashaka gutanga ikirori ciza kizira kirorina cha long march ico naco tukatuba tukikesha ko twobaha umuziki mwiza usukuye uvuze umuziki na wavuze sonorisation turashaka yuko umuziki wovuga abantu bari kuruha à quelques 10 km nukuva kuri frontière Burundi n'u Rwanda bavyumve aho ku mupaka w'u Rwanda abapolisi canke muri pafu y'u Rwanda sinkari pafu bavyumve abari kuri côté Congo bavyumve abo muri Kamanyola abari hari hafi ya Congo ya Rusizi ya Rugombo bajabuke bavuze ibyo byabaye nibiki hama baze tubane mu bihe byiza abari zakiramira bari mu babaye nzabukina bose bamanuke muri ambiance babone ko hari ikintu gishasha pour la première fois kiri big kiri gigantesque kibaye mu ntara utazoja batagira amatwi gusiba no guhomba gusiba no kwiyima kandi wiyimye ngahanwa nk'uwiyahuye naco gituma abantu batorinda kwiyahura basiba kandi atampamvu n'imihari mutagiye 5 bar bagaca bagivyunywa muzaba muhombeye ubusa anyway reka nizere ko abantu baravyiganya bazoja surtout abanyacibitoki wongira bose aho muri hose mu ntara zitandukanye muze mu imfatikanya nabiwanje kugira mushoye guteza n'imbere intara yanyu mugabo ndagucira ndakubwire ko nuko sinoreka kugenda ntavuze abantu twatumbereye niba dushigikire niba dufate mu mugongo hari abaronse imvo zitomoye badusiguriye ati bati bije kunuko byaremetse kunuko mugabo nabandi amakete yacu bashize classe sans suite aho rero novuga nk'amabanki akoresha abene gihugu twebwe mugabo rero kandi hari abakereye ama service nk'ubura bose barafise ama produit ya electronique mugabo kabwira ati nyamana ngwino ncoboka komse publique ya 2000 personnes uzoronka umwanya wa 5 yo gusigura iyo produit yawe uzoronka mugabo kabona bakora ama road show bagenda barondeza abantu ahantu hatagira barondeza abantu batari mugatwe twazanye abantu abashiki 200 canke banarenga bakanka kuzana kantu basi utange makeyi abo rero nk'ama banque vraiment kandi harimo abatubwiye bati amahera twe asigaye ari mu gisata cya sport turarindiye twumve ko bari mu gutegura ibirori bya sport ko nabashigikiwe nayo mabanki cy'abazoshigikiwe niba naho
ari hana batubwiye ngo urumva ngo Rusizi limited ngo ntiturabamenya ngo ntitubazi ntacyo reka twandikisha amateka deuxième édition muntu twituye hama ntugire n'icyo tubwiye ntunatuyagishira neza nutagishije washije naho ubu uzoba kumbure ari izindi mvo hanyuma hari n'abandi batubwira bati nukuri iyi mwaka wa 2021 wabaye mu evenement menshi kandi nubakiriko urazi ko mu kwindwi mu kumunani nko mu kisale 20 bavyo bategura n'ahandi usigura ko buryo bwagiye buraja mu mihinga itandukanye rero gusa turashima amabije baba yafise baraka kubera hari abantu nzabona mugabo gabagize umwaka uheze nama nagiye mu manama ngo bagiye kugira ngo evaluation ngo nyene bakoze ugasanga ibanki ngo yarungutse miliyaridi ubusanga nka zitatu bungutse canke zine canke zitanu 12 hariyo nigeze kuja musanga ubungutse ngo miliyari 12 we none mwizo miliyari 12 z'inyungu hari abantu bari barabituye babafashe no kugerageza kandi hari amahera ari affecte muri sponsoring hari amahera affecte muri sponsoring hibwo mboneyeho ibi ndabivuze nk'umuntu ari muri evenement mugabo kandi ndabivuze nk'umumenyesha makuru nzi neza ko hariho amahera ama societe ashyira muri sponsoring na marketing kandi à la longue ba rimwe usho gusanga hari nababesha ngo barayakoresha batayakoresheje rero ndasabye muri leta mvye leta nkozi ni naco kirazingamitse bino bikorwa vyo mu gisata cy'imico nakaranga nta gushigikirwa guhari nta sponsorship ihari aho hakujya yakanyaru babitanguye vuba hari iteko babise la loi sur le sponsoring niyo mpamvu ubona no mu artiste abyarutse hirya yejo uca usanga mu kanya gatoyi afise ingendeshwa afise inzu afise kubera iyo loi bashobora gukora publicité imwe ino na hariya ino bakamuha muri iyo numwe hari bakamuha 50 miliyoni voilà publicité imwe mwakoze kuri company imwe aha uwo ngaba bakamuha umuriyoni mugabo hari hakujya bamuhaye 50 millions bisigura iki ni leta nje ingozi nkuko bahora bishikiriza ikwiye kuja kukivugera bati mbega igisata cha sponsoring mu Burundi ama companies agitwara mu gute mbega barakora uko amateko yanditse canke babirenza ku rugo rw'amazira izijya bije bama badeklara ngo zarakoze mu sponsoring mbega zirakora mugabo hariho byo dutanguye kubona ubone nk'ama society implica mu gusponsoriza evenement ini mugabo batange hose kuko bugi ibyiyumviro rega baca umugani mu kiru biba hose ntumenya aho uzuba uko bavuga ndose umugani umwibutsa ofite guhubura gatoya hari abantu bitiranya umugani n'umwibutsa je nizi kirundi muri kaminuza y'u Burundi umugani n'umwibutsa bitandukanye umugani n'umwibutsa biratandukanye umugani utangurwa na harabaye harakaba uravuga ngo harabaye uwo n'umugani ugana kariho mugabo akajambara ko bati bacu umugani mu kirundi gutya nagashizeho mbo abavuga ko bacu umugani mu kirundi ni imvugo yaje gukoroniza abantu bisanga bya rusabane mugabo baravuga ati habacu umwibutsa mu kirundi kivyo ni ibintu byo turumva umwibutsa ni jambo bigufi tuvuga ko rifise amaenonce abiri akataretse kabagasema uwo numwibutsa nta mwongo buri sato ibidahizwe uwo numwibutsa mugabo se umugani kujya batubwira ati harabaye narunyonga samandari wa mandaranga ivyo bita umugani ego akora gaciyemo bavuga ko rero uwo mwibutsa tuvomera hose nibaza ko ari imvugo sinumwibutsa ni imvugo cyo bita mu kinyamazuru expression vuga ati uravomera hose ntuzuru zo kwamakare hose umwibutsa bon siniba karumwibutsa nta urumva ni expression uravomerera zose ntuzuru zo kwamakare ni nko kwagundi hano mubivyi mu jambo ry'Imana tugarutsemwo yabivye hose zimwe zija ku rutandara zinzija mwivu ririmwo riryoshe zimwe zirakura izindi zakura urapfa rero kunyanyagiza hari nagihe kajya kwabu yabubatsi bagaya ngari nako gakomeza imfuruka fondation ego nibaza ko shaba arumvisa abantu bose badumye ko gatoki gutya
mwese barabaryoherwa n'abantu barabashimira bose bavuze kandi abashimire papi nibaze ko abantu bazoza abantu bandi ndakengurutse Siren Vibe TV babana bagira sabone hajya abantu 36 bikwire birenge mbere 5 bibihumbi jana tuje gutwakira ya Silva vuba mukandi twe dukorera Silva no gukorera gusa ibikorwa byiza nivyo byivugira ushaka kufisa abantu 1000 jana Hosy bakurira mugabo udafise utagira abakurikira ugasanga hana bazibukingaga ibyo bazigura bakagura abo babone mugabo twashaka yuko mwoba mwese bagaciro kuri Siren Vibe TV 40 tubishitse ko nkuri nk'uyimaka gahera twashitse kuri 40000 40 gusa 50 tu fais 50 dusigaje amezi menshi papi dusigaje 6 oya turashaka 70 muri kuri bonane ya 2022 70 tuba twakwigije 70k abone subscribers kuri Siren Vibe TV hanyuma za suje nziza bya biganiro byiza za nkuru nziza no gutabariza abantu murabona tubikora hano bizotse biraboneka kuri benshi mu mwanya muto kandi biciye mu nzira nzitohojwe neza kandi zikozwe neza yego reka nshimira abantu banje bigasisi ndababwira ngo sindira ngo mpogore ko ndazi kubanyumva mukore abone mwese utarayikora nayikora mu wayikoze na partage ugira shuye ku bagenzi batarayikora bayikore turanka aba 70000 vraiment le 1er janvier 2022 mwizana rya Yesu turasaba okay reka me challenge abantu bose barara biganiro byanje je ababona waje sindabanegeza nk'abandi ndaberekana kugira muze murakurikirana ahantu abantu bageze uzozuraraba ko bakwiye 40000 41 42 comme ça ugire ihogwa cyawe kugira ngo ushobore kunteza imbere ko baramura n'umurara abantu bambwira ko bankunda nimba mumunda muze mfuza ko ntera imbere ngiri ko cyawe uzurapatasha ibiganiro byacu ku bantu benshi bagira abona ari benshi dukwizera 70000 kandi atsko bishoboka ko abantu turakundana alors merci à vous kuba muri fidèle kwakora mukurikirana ibiganiro byacu merci kuri papi kandi bizire ko abantu bazoza imico tutagari benshi ego abo nyene uvuga ati bagukunda hora kuvuga ko gukunda abarundi barayamaze mu mwibuza bati bapfaniki barutwana bamarana niki abo bava ko bagukunda ni bavyerekana mu bikogwa batanga umuganda wabo kugira ngo Siren Vibe TV ishika handi hama bisigaye cibitoke samatime na hantu heza numwanya kutasiba kuri dogodogo bagenze ro 10 juillet kuvisaha zine ivyande inyobwa uzotanga kwisenena hama ibintu bitora inzira kira mahoro kwisenena ndanavyumviye nga kwisenena ni kwisenena ni kwihereza mpaka wewe uvuze ati nahimbye kwisenena nco muri dogodogo ego ni kubaha ikirori kugeza budegeye muzoba mwasatse reka tubashimire cyane tuzosubira mu biganiro tuzokurikira ikinye merci beaucoup à vous